Mwiriwe canke mwaramutse umwe wese yivaye naho atumbereye. Uno munsi tugiye gusanga namwe ibintu bikomeye cane. Tugiye gusanga namwe ibintu bikomeye nzi neza yuko bizobagirira akamaro kuko birahambaye. Rero nabahaye ikaze kuri ino chaîne yanje Apo Business. Amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye. Nkaba nabatumiriye gusangira nanje kino kiganiro uno munsi aho ngiye kubereka. Burya hari igihe bihora bishika ukibaza ugashaka gukora umugambi kanaka, ugashaka korora cyangwa ugashaka kudandaza, mugabo wumve hakaza igihe uvuga uti ndashaka gukora umugambi kanaka. Ariko ugasanga ntugira umuntu uhanuza, ugasanga ntivyoroshe kumenya uhanuza n'ureka. Uno munsi rero ngiye kukwereka abantu bashika batatu utazigera uhanuza ikintu ugomba gukora, ari umugambi wawe ugomba gukora. Abo bantu batatu ntuzokwigera ubahanuza. Karibu cyane rero dusangiye namwe ino video. Umuntu wa mbere utazigera uhanuza, ntuzigera uhanuza umuntu negativist, ntuzigera uhanuza umuntu iwe mu buzima bwibaswe no kunegura ibintu, no gusuzugura, no kutemera ikintu, no kutiha icizere. Hari umuntu ushobora kuja wumva umubare uti ngomba gukora ibindi bintu ukaza wumva kubariye ngo ivyo ntuzokore. Abantu benshi barabikora bagahomba, iyo sidiri. We nyine ubwiwe nta kintu akora, wamubare uti ndashaka kugura ibintu icyo cyo uzomubarira. Naho zomubarira uti naka n'umugenzi wanje namwe ndamubarira ibintu azoca kubarira ati ubwa ntuzosubire kumuyagira, nta kamaro, arameze ukuntu ibintu. Umuntu iwe uzosanga ibintu byose we nta kigenda, ibintu byose we no guhakana nta kivamwo. Yo fuma abona nyine mwibereyeho uko nyene, nawe nyine ubwo yibereyeho uko nyene. Umuntu rero uzobona igihe cyose nawe atiha icizere, nawe atari positive, atari optimist, atabona ko ibintu bishobora gushoboka, atagerageza ikintu, ntuzomuhanuze. Uwo muntu nta kintu azopfa gufashije. Uwo uzomwigire ugomba gukora umugambi azobone warawutanguye. Uwo ni muntu wa kabiri utazigera uhanuza. Niwashaka gukora umugambi wawe ngoma namukwereke, ntuzohanuza abagenzi biwawe. Mushira kubona ngo bajya mugendana ngo nabagenzi, nivyo wewe wiyumvira ukabona umenga nyene nabagenzi abajya banaka na bagenzi biwanje, sinokora ikintu ntababajije. Abo bantu uzobanza urabe neza bariko bakora iki abo bagenzi biwawe. Burya hari umuntu ngo dufise abagenzi, ariko ugasanga abagenzi bose ufise nta numwe arimwo, kuko gukora entrepreneuria no kugira abagenzi biratandukanye. Hari igihe ugira abagenzi badashaka gutera imbere, nivyo mugasangira muri restaurant, mugasangira mu kabare, mugafatanya urugendo, mukaganira amarigara, ariko ugasanga bo mu mutima bashaka gutera imbere. Rero ntuzobona abantu bose muganira, abo mugendana guca ubita abagenzi muhogera ngo n'umugambi ngo nzinda kubabaza. Ivyo bintu uzobihagarike. Bajya bose wita abagenzi ushaka gusanga ata mugenzi n'umwe arimwo. Ntuzovuge ngo ukora umugambi ngo nzinda kubabwira, bashaka guca bakubarira bati umugambi uhagarikire ngaho nyene nta kizovamo. Uwundi wa gatatu ngamba ko utazohanuza, umuntu mu buzima atarigera akora ikintu na kimwe. Ugasanga umuntu nta munsi umwe arorora n'inkoko, nta munsi umwe adaza n'imbombo, nta n'umunsi umwe adaza n'ibiyoba, nta kintu arakora mu buzima bwiwe c'urudandazwa. Uwo muntu ukazomuhanuza nta kintu azokuviramwo, ntaco azobaza mu vyo kwiteza imbere, nta entrepreneur azobaza. Uwo muntu ntuzomubaze ndakuje guhera no munsi. Uzobaza umuntu amaze gukora ibintu yananiwe canke agashobora, naho tubara umugenzi wawe, mugabo umuntu afise ikintu amaze kugerageza, uwo muntu uzomuhanuze azafise ico guterera. Ndabashimiye gose kubana nanje kuri no munsi w'ino video. Ndabasaba atagira sabone, mugire sabone, mugire na partage, mugire na like. Hari abantu bakeneye kumva ivyumviro bitandukanye, bico baterera ivyumviro kugira bakore mu mutwe, bakore mu mibereho. Ni kuri no chaîne yanje. Mwakoze cyane, tuzosubira.